Yesu ashimwe dusangira amajambo dusanga mu cete cya mbere Yohana yanditse igice cya 5 umurongo wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo nuko iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ivyigomba itwumva kandi ko tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose bitumenyesha yuko duhawe ibyo tuyisabye. Dusangira ijambo rivuga ngo amasengesho arazana impinduka. Iyo dusenze mu buryo bwiza dutunganye mu mitima amasengesho arazana impinduka. Akarero ka mbere notanga nakahana yagiye ishiro gusenga afise intuntu mu mutima babaye cyane arira kuko yaramaze imyaka myinshi ari ngumba na mukeba wiwe Penina yaguma mushinyagurira adashaka ko akora no kubana biwe. Hanyuma Hana aja ukwiwe mu rusengero arasenga babaye cyane abomboranya amanwa asezerana n'isezerano ku Mana ngo ni wa mwana w'umuhungu nzomuguha buwawe kandi ntagwembera uzogera ku mutwe wiwe. Ariko umuherezi hera mubonye aramwegera aramubaza ngo uzogera ryari kwamuborewe kuko yibaza ngo ukwabomboranya amanwa nakaboregwe. Ariko Hana aramubwira ati sindi umuntu mubi sindi umuntu yaborewe ariko ndi umuntu yabonye ibyago. Uyu mwanya wose namara nsenga nari mfise intuntu mu mutima indengeye. Hera vyumvise aramubwira ngo igire Imana ya Isirayeli guha ico wayisavye. Hana inyuma yo gusenga aritahira aranezerwa agira amahoro mu mutima ararya aranywa. Hanyuma umugabo amurariye arasama inda avyara umwana w'umuhungu. Cyo turi kuranyumviriza amasengesho arafise ubushobozi bwo kuguha amahoro nimba atayufise, arafise ubushobozi bwo kukumara intuntu iri mu mutima wawe. Nimba ubabaye senga, ukaba ufise agahinda mu mutima kubw'ibibazo bitandukanye rema senga Imana hanyuma wizere Imana iraguha amahoro yo mu mutima hanyuma ucurindira wihanganye icyo wasabye Imana iragikora. Ubugira kabiri amasengesho arahindura imigabo y'abantu canke imigambi ya Satani kuri wewe. Akaroro kagira kabiri na ka Petero mu gihe cya Herode yaramufashe kugira mwiyongere kuko yaheruka kwica Yakobo hama mushirisha mu munyororo ngo bazomwice inyuma ya Pasika. Hanyuma bishengero ngo baramusengera cyane bakobeje gose. Imana yumva gusengera ngo ikumumarayika wayo aramubohora musohora mwibohero hanyuma caragenda asanga bamwe bene data bariko barasenga. Urumva Imana yahinduye ubusa imigambi ya Herode. Iyi Mana dusengira komeye ihindura ubusa ivyiyumviro vy'amahanga igasavya inama z'ababi. Nagira ndakubwire ngo ntutinye ntugire ubwoba niwabona ibiguhanamiye senga. Imana ishobora kubihindura ubusa mu mwanya mutoya hanyuma ukaba amahoro ukazigamwa. Imana ibahezagire.